nari maze iminsi myinshi mfise agahinda gakabije numva umubabaro hageze igihe ngo mani yugaranye mu nzu numva nshaka no kwiyahura. Wahora wumva agahinda gakabije ukumva ushaka no kwiyahura. Nkumva umutima ugomba guturika nkumva ndabutse amahoro mugo nkaca niyugarira mu nzu nkara nkabura amosozi kuko nari mfise ikibazo ca acide gastrique bakaguma mbona ibintu birenduka biguma biza umwanya wose nkabura amahoro nkumva muri estoma mfise ibintu biguma biza birenduka byinshi nta kintu nashira mu kanwa nagoma numva nicurikiye nabuze amahoro abantu bose nkumva nta muntu nshaka kuvugisha agahinda kari mu kunturitsa mwijoro sinasinzira narara nicaye kubw'umubabaro numva mfise ariko no musi nazishitse hajya nk'abantu bandi batamba nk'abantu umengo sinzi ivyo barimwo nkumva je sinshaka gutamba nkumva nta kintu nakimwe kindyoheye mugitangura gusenga gusa natangiye kumva ndiko ndavomisa sinamenye ingene bashikanye ngaho ntiwamenye ingene washiza oya wumva umeze guto ubu numva meze neza ufise amahoro numva mfise amahoro numva ufise umunezero cyane gose ugushiremo agasirimu umunota umwe drone shiramwo ngaho anye umukobwa wa Yesu yahora yumvira kwiyahura. Tera haleluya. Egera hano himbaza Imana ku gicaniro. Imana iriko iratanga amahoro, Imana iriko iratanga umunezero. Abategura kwiyahura Imana iriko irahindura ubusa imigambi y'abadayimoni. Hira mugenzi wawe ngo ibyawe ntibihagarariraho, ibyawe ntibihereraho mu izina rya Yesu. Inkorogoshora mu itako sinicara sinaryama naguma mpagaze mu nzu n'ikindi kintu wamenga nihwa mu kirenge rya munsi rero muradusengera muri Nyagwishe hamwe ndavuga ati jewe ko badusengere Kanari kitajya mu ikaburimbi. Ubu wumva bimeze gute? Waje bimeze gute? Wumva bimeze gute? Kare numva cyari gihari buke ntagoga nkumva n'ibintu binyavura inya mu mugongo ariko ubu numva byose byashitse. Niko utahora ushobora guhunama neza? Sinunama ariko ubu ndunama. Unama rero turabe unama. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Tera haleluya. Undi Imana yakora umuntu yumva hari ikimenyetso gikomeye Imana yakoze uzana. Uriya muntu sikirte iheze muze kumusengera. Ha? Hama nanjye nari maze iminsi umutima numva unyiyaka nkabura amahoro. Naho mba nicaye hose nkumva umenga nta mahoro fisi. Iyo utanguye gusenga numvise ibintu bibiri bitibuka nk'ibuye cyantangura kuvumesa amaraso. Amen. Ingo hano in the mighty name of Jesus. Turafata mirimo hemu bizabadayimoni. Command you, foul devil, leave. Murekure in the mighty name of Jesus. Power in the mighty name of the Lord. Leave her. Genda nyarutsa musirekura sezera mu izina rya Yesu. Turaturira rekura igikiriza ciwe. Hama nanje nari numva najenga numva ntafise amahoro gusa igihe yasenga avuga ati abantu bari ibintu ibibavemo nanje naciye ntangura kuvomisa ndashima Imana kubunezerewe mfise amahoro. Amen. Dukomere Imana bashi. Naho ndi muntu yabonye ikintu gikomeye ninde ingo tubarire. Tubwire mukobwa wa Yesu. Yesu ashimwe. Jena inajemenetse umutwe kose urumva nainde umaranye iminsi myinshi arase gukira. Naguma numva ibintu binjya ngaha mu mutwe rero basi nagiye kwa muganga biranga. Warivuje biranga. Ubu wumva umeze gute? Ubu numva meze neza najemene ku mutwe. Imana ishimwe hagarara hano. From today umutwe ntuzosubira kumeneka ndategeka toka nkemu bizokumeneka umutwe. Live genda nyarutsa murekure ntusubira kumugira ku bushobozi. Urahiye sezera genda iruke in the mighty name of Jesus. Amen. Komera Imana amashyi menshi cyane.